Oya mama pasta mwere kwita mama pasta. Turafukura cyane muri izo lira. Ufundurura. Mama pasta shaliwe ba. Sinzi ngwana ngwaye fana narira nanje nkarira nkabura amahoro n'ukuri hahandi kumva hari hamugira banke nkumva umenga nijayigiriye nkumva norasi kumenya ndamwanze umenga n'umufata hari ubwenge shaka kwampa mpora ndamura uyu mugore afise ubwenge bungana gutya aba ni bagore bo kwigirako niba mwe duhora twumva muri bibiri sempre ibintu byo kwandika ngo babigayiri nibahindure bandike bafanira byiza nuko bitwagana n'ibintu usigira niba hariho bibiri byo kwandika mu Burundi bavuga ati hariho umugore yagize ikimaze mu Burundi umviriza ibi ndiko ndavuga ndazi Imana yamugirira niyo cyabona ko mu mutima wanje ariko kuri umukobwa yantumye yavuze ati niya dodora uzomuhe karibu arakenewe ko barutara gukunda yose ara musi bagutora yararavye yo tumuraguza amazi ikiririmbo fanira vini yabona kantu aturukayo umereno fanira sinzi Fani yarakina firme tikanyigisha ibintu byinshi bitandukanye biragira yaho nisanga umenga mbere noza tukibani nukuri Fani yatwigishije ibintu byinshi cyane je nta kibifise no uvuga kirenza kwivyo no gushima Imana kuba twashoboye gushika ngaha naje mvuga iteka nsanzwe niga hanyuma bavuze ngo mvuga intahe bon ndacitse kuguru mwabibonye gusa ntavyo nkome ntiboneka hari akantu k'impinyanyuro Imana icishirako hanyuma barandashe la famille nkiri mutoyi mugabo barabinteye inkuru abasigaye naje hari ibyo nibuka sinari mutoyi cyane hari ibyo nibuka mugabo urumva muri sangi nacitse kuguru kwera bandashe yo kwizina ryanje n'umwana wanje Rohita nazanye igitsibo vraiment navuzane n'ukuri jewe sinogenda kurya kandi urumva maze kubona amafilme yanyu naciye sanga mutware wawe vraiment ndamuzi mu cibitoke bica birampimbara cyane imyaka myinshi nukuri urumva ko Imana yagenjeje kubigomba nyene kugira nshobore kubamenya nagira nsabe banzanire igitsibo twaje twiteguye mu byumve twaje twiteguye twaje tuje kugira ngo twage ubo nukuvuga ngo umuntu wese ngaha yaje afise umutwaro wo kubabona munezerewe wo kugira ngo munezerwe mwumve ntitwaje rumba ngo mutubone ko turabafana banyu oya ntituri n'abafana turabakunda twaje kugira ngo tugaragaze urukundo tubakunda hama namwe twumve ko twobabona munezerewe biciye kuri twebwe Imana ishimwe cyane sinigera menyera abakunzi banje kuko buri gihe munyibutsa urukundo rw'Imana munyibutsa imbabazi z'Imana n'ubuntu bwayo naco narindi ngo ngire abantu ibihumbi bashobora no kunzira bashobora kunkunda nk'uku yaho hariho n'inshuti zanyu n'abagenzi banyu babatuka ku bwanje cyangwa babanka ku bwanje ariko mugakomeza Imana ibahezagire cyane numva bise byinshi novuga ariko ntibikunda fise Imana fise umuzigamye mpande zose nk'igice n'urukundo ndakomeje singisubira inyuma ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yara
yaraciye inzira ubu ndishikira magaze mutsinzi yiwe ndidigimvya pe yaraciye inzira ejo ni hazima singefise ubwoba Yesu ariho yarazutse nemuzima shemeze nagewe mwami wacu Yesu aganje mu bubasha ubu n'ibihe byose shemeze nagewe mwami wacu Yesu aganje mu bubasha ubu n'ibihe byose. ibisigaye ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Rero turabakiriye rero kugira ngo tugume turi kumwe urana ko mwatekereje mbega turi mu rubanza rwa dote no gusoma tuze turagira umwe tuze turi presenter namwe ndazi n'umuzina yamaze ndazi mu witwanera n'uyu neraho abo twavuganye twabonera turanagukunda hacakurikira nde none kuri yanyu bende wewe uza guheza kubera uri aca gushudushingira ntahe nzoje dushingira ntahe ngene byagenze urabibona biyaye ntuze guturiza gose Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Hama nanje ndaryohewe kuba dushitse no munsi. No kuri ibi bintu ukuntu twabibona nabona menga ari ibintu bitoya muga mbona menga byakuze. Hama jewe no kuri Sabaye dote. ndi mama w'abana batanu. Ni imbyaro zitanu muga mfisemo n'amahasi. Naje nashaka amahasi asha byapfe mu byabaye gupfe. Nabonavyo mva mu ntara ya Bubanza mugabo muri komine Rugazi. Shiri muramutse reka kuramutse vrema we niwe utangura kuramutse ubanza wakorotse abanyabubanza hoye abanyabubanza bariko baradukurikirana kamwe sana wamaze kuri zone muzinda hama utuntu nkora ngaho n'utuntu nyene nidandariza urutenge haba ndi umutayeri akuze wo kumuzinda hama umuryango ndawukunda kubakurikirana cyane murampimbara Yesu abamugisha zina jina chingene ndagibagi divine mama bawira ariko urahora mama badura nyine ofete turafise umusore umuntu ari inkumi azaravuga Kuko byarahaze muze baravuga nawe no muzi ko cova mu nzira. Amen. Niko ndarondera ije urafise amajezi ya Barcelona wiro tada kuvugana ke bintu mubanyi amanda kunda n'ibiganiro byanyu impanuro nyinshi urana kuba ibiganiro byanyu biratubaka cyane biratuma tutokora ibyo twatugomba gukora bitabereye tugaca twigarura hakiri kare murakoze na Buona musema kwa rafiki wote. Yesu ashimwe.
Nabagumbiriye mwese mu izina rya Yesu. Amen. Hama ku kazina banita Ngabire Linda. Abandi umumama w'abana babiri. B'abahungu beza cyane. Hanyuma nkaba mfise umugabo umwe nk'uko Imana ibidusaba. Je nkora ibintu byinshi, ndi umupasiparutu, ndadandaza ibintu by'indya, ndi umutayeri, ikindi ndacibagiye. Hanyuma ibisigaye nibaza ko uyu niwo nkunda kubona, hariho ahantu quelque part hajya tufise restaurant, mugabo niyo kwa mama wanje. Mugabo mama wanje aheruka kwigira iwabo wa twese, ariko yarayidusigiye ntitwayugaye, tubandanya dukora. Rero muze muraza tubatagatisha. Abandamu nta restaurant bashira. Uyu mwana mugabo birumvikana n'umusore n'umuseribateri. Ibisigaye rero Imana ikomeze kubahezagira ibiganiro byanyu nk'uko abandi babivuze, ni ukuri biratwubaka. Jewe narigeze guta telefone, mugabo nta kiganiro na kimwe ciwanyu ntigeze ndeka kuraba. Umugabo atashe nabwirizwa gutora telefone yiwe aryamye kugira ngo amaseri ntagire iki ntanshi. Rero ibisigaye ndabakunda cyane, Imana ibahezagira. Umugabo wawe n'umwizigwa nk'uwanje. Kugira abagabo bakibo kumera ko kuri telefone yawe. Yego. Kuri afisi y'abaci. Sawa. Yesu ashimwe. Aba nanjye nitwa Nadine, ndi umurimyi. Jewe kuva ndi umwana nakuze ndabakurikirana. Bankubita ngo twagiye kuraba televiziyo. Urumva kuva mu mafilime yitwa My Family mukina na babe tuziraba kuri TV. Umubanyi ngaho sefu kwa kotase. Amahese bahezagiye turakurikirana ibintu byanyu byose. Wavuye mu Gihosha. None mu Gihosha hano uri? Yesu nashimwe. Kazina nitwa Iradukunda Francine. Francine. Hama mfise umwana umwe n'umugabo umwe. Ndabakunda cyane. Thank you. Ndabakunda pe, ndabakunda cyane. Rero komeze guhezagirwa kandi turabasengera. Yesu abahezagira. Mba mu Gihosha mu Gasenyi. Wavuze ko bahebwe mu Gihosha mu Gasenyi. Ubwo wica uyu mugabo nyine mu kibazo twumvise ubonye mama bagatumba nabwo yuko karibu ngaho ni presentation ni presentation ama kugira ngo twicaye tuzi naye tugiye Kristo naganze neza yeni Ornella irankunda mama w'abana babiri n'ugira gatatu ari inyuma wangira kwerekana aho jewe mba Karama hariya Ikarama ni intara kwa Ntare hariya hari president jewe naje gukeza umuvyeyi haleluya icyo kintu kawuri n'umuganga ego abandi umuganga amen nibyo karibu bagurabira gakebe yicaye cyawe wicare kuri ako nyine ndaza kubaza kino tugiye Kristo ndabaramukije mwese hama nanje nitwa Nkeshimana Darlene mvuka mu ntara ya Muramvya muri commune Bukeye ndabakunda cyane family ajyanye ndabakunda cyane family niyo mpamvu nashatse kwifatanya nawe tugiye Kristo akabazo gato
amaso yawe ntabona ntabibona nire barabaza hamanitse dukunda sifa nkaba mvuka mu Rutana aho bita Bukemba nkaba mba mu Butero ndabakunda cyane 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 nkunda kuvuga ngo Imana niyibizi kubera ko umuntu hari igihe atobyumva rero nishimiye kuba hano ni ukuri cyane ndabyishimiye ni ukuri rero kuba ndi hano numva ndyohewe ndanezerewe cyane kubona Fanny Lavine ubwira gatatu no kubona Narasi kugira kabiri ni ukuri ndabakunda gendura haro mukora iki mwabuze yo nta kintu na kimwe nkora ndi umushomeri mpejeje kaminuza muri 2022 uriya mu mama kigira akwize gusuka ura nabe koba ayibu yaturaga Yesu nashimye amen hanyuma je nitwasinze nka dativa no kuvuga benshi banzi kuri Danidoro ego ni kuva nsanzwe mbi Ngozi ndi umumama ndubatse mfise abana 5 hama ivyo nkora ndi umudandaza w'ibinyobwa bya Brarudi abantu muri Ngozi muze muraza nyine ndafundurira kamwe ndi pande y'isaro wowe imiryango wanje n'uwabira kurikira hacamo umuryango karibu Dani murakoze cyane hanyuma no kuri ndabakunda cyane nyene mba numva umengo nyene nta nukuvuga nyene namye numva nyene ko kwifatanya nyene mu bintu byose ariko hari gihe nyene bidakunda twaherukana muri mariage yanyu yego nako bani foto Dani oya nibyakunze naciye ngenda hanyuma no kuri murakoze cyane numva ta bindi norenza karibu birahezagiwe hemu ni muntu mwe bera wemega mu ndego dusenga inzira Yesu birasoma Yesu nashimye cyane amen ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu amen hama nanje ku mazina yanje ni Janine niyo yitungira nkaba ndi umwigeme mba mu Gihosha mu gasanzwe mvuka Ngozi aho bita ku Ruhororo sinzi ko bari abanyengozi ngaha nawo kwingozi oya asanzwe mba mu Gihosha hama nkaba ndi umukunzi wanyu ndakurikirana ibikorwa byanyu natangwe kwamenya mu mafilime rero igize kabiri ndababona ninishimiye kubana n'aba bene data hariya kwa Costas muri rero igize kabiri nkabashyitse ngaha muhira no kwinda binezererewe cyane niyarangije aho mbaye nyene niyakindaro ariko kwa ni nabi basavye baramugora uhushe je nashimye gushika ngaha no kwinda bakunda cyane mu byumve Imana ibampera umugisha mwese amen ayubana kuje wawe yabana vuba ucakiri wawe amen Yesu nashimye amen mbijwe tameze neza ariko neza cyane twari muri here wari ibyo gose neza no twari muri kibanza kandi ndabishimira Imana cyane izina ndayikengurukiye Fabiola mu mama bari mu Gihosha ngira nk'umuryango wa Sosiyete Kapo ndabakunda Fanny Lavine nk'ari kumwe cyane cyitewe namana imubwiye warambereye ikiraro warambereye umuhanuzi biciye mu mafilime mugenzi urakora ndetse mu gihe cyose narihebuye wambereye ikiraro ndarengana ibibazo byose hama nitwa Nijimbere Violette nanje naje mvi Bubanza abanyabubanza rero ndabakunda cyane ndi umumama ndubatse ndafise n'ababebe babiri rero nama ndabakurikirana ku rubuga ababebe babiri ashobora kuba ari bebe na papa wiwe bebe hitaba babiri papa wagiyemo baca baba batatu hama rero ndabakurikirana ku rubuga ribayijya mbere tubonanye amasoko yandi nayo numva ndabashaka kubabona cyane rero ndashimiye Imana yemeye ko shika ngaha ni ku mugambi wayo
amangira byinshi tuza kubisangira hamwe nararyoye mvuga tewa na fani nukuja kuraba bebe wiwe hama mukama bahezage kandi mubandanya mutera intambwe mu bukinyi bwanyu bwa filime biradukomeza natwe biraturyohera umukama rero nabane namwe kandi abahezagire mwese amen. ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Nanje nitwa Byizigiro Divine ndi umumama w'umwana umwe nkaba nanje mva ibubanza couple yanyu ndayikunda cyane naba ndayikurikirana kumbuka umusanzu nanje naganira kimwe kincika ndi yaranje hagura utumega kugira ngo ndabakurikirane ni filime mukora ni kuri ziradukomeza mu bibandanye Imana ibahezagire. Amen, amen. Ndashikiriye. Yesu ashimwe. Amen. Baramukije mwese izina rya Yesu. Hama nanje ku mazina yanje nkaba nitwa Nduwimana Noella. Nkaba mva muri Nyabugete faze 2. Niwe nami ndavuga. Muranda bakomeje induru mumva barire. Abashuri kuri profile yawe. Oya. Nafiko muranda mukomeje induru nkamumena umutwe akavuga ngo mwihangane cyane. Hama nanje nkaba ndabakunda cyane. Nkaba nubatse nkaba ndi umumama w'abana 4 n'umushinga ntaho umwe. Yego ndabakunda cyane. Reka tusuye kuvuga mumwe reka abashinga ntaho baragoye. Kuba ufise n'umwe n'imari. Amurenga wanda bakunda kukunde cyane. Ndabakunda. Imana iri mu je niyo bantwaye agatelefone birashika barakunda kuntwara amatelefone. Nta kindi kimbabaza. Yumvira bya biganiro byanyu y'amabiri mu gatune nk'umuntu usura ko nka telefone ryari. Umugabo arakunda kumbara ngo none wewe niyo mvuze tamasa aranyisha. None wakomera. Umbe wo bakinyi bafite bakugurira amamega. Bavuga ati nibiki nadiri yanje we ntabyo. Hagane muze. Nukuri ndabakunda cyane. Iyo ntabisama amamega n'umunsi ahubwo ntiwohera kuko mba numva nogoma ndabiganiro byanyu muratubaka nukuri Mamalao Imana ikomeze yongere gukomeza. Amen, amen. Amen. Warakinye filime ufise indigera hariya wiruka muri barabara. Kujya mudama afise impano n'ukuri tiyubahwe. Mwumvere ko ndabakunda nkaba naje ngaho kugira ngo nanje ndabibarutse naranezererewe n'ikibondo mwarose mu muryango kandi turagihaye kaze kize kiri kibondo cy'umugisha kibondo cy'Imana cyubaha Imana. Mwumve ko ndabakunda cyane. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Nanje nitwa Ineza Sage Ashley. Nkabamba mu Nyabugete ya mbere. Faze ya mbere. Twahuye ngaha nyene. Mwasize muzina yari. Oya. Muramenyanye. Waje. Ukora iki none? Je ndi umunyeshuri. Okay. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Amaje nitwa Nibigira Janet. Nkaba mvuka mu ntara ya Ruyigi. Nkaba naje kuramakanya cyangwa ati nzosubira rugo ruko nje kwibarutsa fanira ndakunda cyane aho ndi hose nimba nuguye telefone nama nifuza ko ushobora kugura Imana akavideo ka ego rero nkaba nezerewe cyane no gushika muri kibanza nama ndahabona muri video nsubira muri ndavuga ndakeneye gushika muri ryo nahanyene wahabona urabe hose uzunguru nina garuka nzoshobora kuvuga ati kandodo nsabe n'amazi ego mwarahetsaga nkaba ndi murimo mu Ruyigi. Ruyigi ni hahandi ku Rutaro. Ku Rutaro. Ai kuyenga njo abeshe uramaze kubona umuntu Mwaka uzobure kumbwira genda baramutse. Ego. Amen. Anje nitwa Ndayishimiye Consolate, Mantazira Mama Miki. Mvuga ko bantazira Mama Miki ko ruje baza ngo Consolate ntawo buko. Hago witwa Mama Miki. Kurangira ni Mama Miki. Beri zina nataziriwe n'Imana.
nahezagiye hama nanje naje mva mu Kayanza ndabakunda cyane Kayanza wewe ndi umunyakayanza urabesha narabaye no mugonda duga kubw'akazi yego nkorera mu rya Karufani ndazi mwese murahazi mu Kayanza ku rya Karufani rumva ndabakunda cyane narasabye urushanwa bararumpaye ndavuga ati vraiment reka nzoje njye nzi ngubino we niko tuvuga yego ndamaze deza nduze twasengera hamwe muri Shalom muravyibuka uyo kuje muri Shalom niyo manutere n'imisi yose niho nsengera na manda babona gusa urumva kubera basi yo muri gusenga biragoye ko umuntu ucuja ngo ugiye kumuramutsa biragoye yego sha yego ndabakunda cyane sinari ko nkurusha vraiment ngo ndeke kuza naho ndari yego Imana ibahezagiye nawe hezagirwe cyane ariya hariho basimvye hariya cyo mu nyuma araza kufuza cyangwa bandu tugira hariya kugira tujinga amena amen nitwa Nshimiyimana Benini sinzi ibyo bavuga amazina aho uba icyo ukora okay nitwa Nshimiyimana Benini ndi mama w'abana batatu mba mu Kamenge sinovuga ngo ndi umufana wa Fanira Vina ahubwo ndi umukunzi sinzi ngira yarandotse yakorogesheje ibikorwa yarandotse by'ukuri sinzi nagomba nakubwira yuko n'umugabo wanjye arambaza ati none uwo Fanira Vina ngo muriye mwiki ku buryo umuntu avuga ngo yagize kandi cyane kaca yumva nyene umenga uwo Fanira Vina sire naheruka kumubona amaso mu yandi kuri Bride Shower rero nukuri hajeho sinzi ko nezerewe kunganya namwe ego ndanezerewe kubona ndababonye atari kuntuze ku telefone canke kuntuze umutima wanjye uranezerewe nyumve yuko ni byiza ko Imana yarakoze ko yaremye ibintu nyene bitunezeye ubu umuntu aba bantu n'abakozi b'Imana bakomeye cyane kubona bashobora kugaragaza impano zabo je namamvuga ati aba bantu Imana ibahezagiye kuko hari ibintu mugira naho umuntu yoba afise stress yagute bisanga nyene by'wavyibaga cyangwa kababara sinzi ngwara ngwaye fana narira nanje nkarira nkabura amahoro n'ukuri hahandi umva hari haho mugira urange nkumva umenga nijayigiriye nkumva norasi kumenya ndamwanze umenga numufata ariko Imana ishimwe yuko ndakunda kuba ndiko ndabandikira kenshi n'ukuri sinovuga byinshi ariko mwumve yuko nezerewe kuba muri iki kibanza narifise inama mugabo ndagerageza uburyo bwose nabwira ati nukuri cewe ndihuse ngiye mu tundi tuntu rero mwese ndabakunda kubera twahujwe n'umukunzi umwe kandi wumve yuko uwo muntu ari umukozi w'Imana adasanzwe kandi ni akarorero keza muri iki gihugu cy'u Burundi kubera ko twege turamwigira ko abakiri bato bakamwigira ko bagashiramo n'utuntu nyene tutuvura amastress ico kintu rero by'ukuri n'ukuri Imana yo mwijuru kibahera umugisha amen mu bisanzwe jewe nta bintu mbafise byo kubaha mugabo mwumve sinishimye mugabo naho ngira noba ngomba sengera injya ndumva yuko nkuye kubasengera kugira ngo amen bagume nyene bashaye ndibuka ubusi bariko barapostinga ibintu bya best influence kanira mubaza none ubu naho dukora iki hashikiri wiki acambwira ngo urumva ngo nugusenga binavuze ati ako koko by'ukuri tukogira mu bintu byo gusenga ivyo biraciyemo jewe nta kintu nashiye nandika kuri stati nda postinga ati best influence bambaza ngo urumva ngo wewe none ngo fani ngo mupfa hamwe ngo fani ngo musenga hamwe ngo fani ngo mwapfu umva nta kintu dupfana mugabo ndumva yuko ari umukozi wanje wo ku rwego rwo nituronka umwanya wo kuganira nabo basitare kubera baba bari urabona nyene baba baferenze ugasanga nyene ntiturose umwanya wo kuganira mugabo umutima wanje urahantu nizeye ko umunsi umwe tuzoganira kandi
akamfasha ibintu byinshi Wahe bitandukanye minini. kubera hari ubwenge shaka kwampa mpora ndamura uyu mugore afise ubwenge bungana gutya aba ni bagore bo kwigira ko niba duhora twumva muri bibiri sempre ibintu byo kwandika ngo babigayiri nibahindure bandike bafanira byiza niba hariho bibiri zo kwandikwa mu Burundi bavuga ati hariho umugore yagize ikimaze mu Burundi umviriza ibi ndiko ndavuga ndazi Imana yamugirira niyo cyabona ko mu mutima wanjye ariko kuri ni ukuvuga ngo hariho abagore bashize ibikorwa imbere twege twoshobora kwigirako ni ukuvuga ngo hamwe ubona uti uwo mugore iterambere azana mu muryango hamwe no mwigira ko noshika handi hantu rero maze kuguma ndamukurikirana narumvise mu mutima ati reka je ntaco naho ari umusitare tuzashobora kwicarana umunsi umwe ndazi ko Imana izobikora tukicarana hamuyora mwubwenge hamwe nanje shika kuri nuko rero Imana yahamugisha cyane bo mumbabarire ndi umugore w'umupasiteri rero isanga nabwo rero umba bica bingora ibintu byabo bagore mwe nabo bantu usanga hagurutse avuga adaheza mumbabarire rero ibyo ntupfe kubishiramo Haje kumazana nitwaye n'amahoro Diane va hamwe naho tanzi Uvama n'icyo ngiye. Keye niwo umugabo mvuga ko rero mva kuko niyo ndi umwaro niyo mvuka mwese murabanje hama ndabakunda kuko muratwubaka Ubahe? mva mu Cibitoke nagira mvuga umutware wanje uramuzi mwarakuranye fanira fini jewe uramuzi hama mva mu Cibitoke hajya kwa komine ndakunda muratwubaka muradukura mu kibanza turimo mukadushira mu kindi namvuga ngo umukinyi wa film nazijya plank n'ubutumwa mutanga bugera kure cyane hari imitima ihinduka hari n'imitima ikomera hari abagore benshi numva hari ntayo numva bakunda bagomba gusambura bakavuga ko bubatswe n'ibyo fanira vine abaha rero ubandanye komera Imana yo mejuru bandanye gukomeza kandi ico ndagusabiye kuramba kandi n'Imana izoguherezo giza kuby'ibikorwa byiza ufasha abantu kuko hari ngo bazarasambutse uno musi kabari mwibarabara kubwo wabubakiye wewe n'Imana bandanye ihezagira urugo rwawe ubandanye ugera kure numva ntagiye ico ndakwifuriza kuko numva nderengerwa n'ibyo ukora rero ndabakunda ukuntu mutwubaka mukadushira mu ruhande rumwe y'abanoraske kuba papa hari cabaha yaba fanira vile kuba mama araduha rero Imana bakomeze courage kandi hama nkabandi mama w'abana babiri Imana uhezagiye ibyo nkora navyo ndumutangaje Imana bahumugisha ndabakunda cyane Tumukinyi ungaruka nkina muri nyinshi ariko iyo mbonekamo cyane n'aba banzingira benshi Yemwe nabwiye byo namutendera ifuko nzendera amafilme benshi banzi mu ngaruka baranzi izina Diane murarizi barizi benshi n'igi wanje gavro mama pasta kandi ukunda bikora niko no mu buzima mba numva noba kandi ndasaba Imana izoje nishoboza ndabasaba umugisha w'Imana n'ukuri ndabakunda hari n'undi muntu yakuntumyeho arambwira ati umbwirire fanira vile uyu muntu yagira amahirwe yo kwa muri iyi groupe nayo bayimwa kubera Imana ibanze nisanze ngo hari umunandone ngo we kuri umukinyi w'amafilme ngo ntubuze nawe ukaja ukibarutsa ngo uriya mu mama ngo twubaka bisa nimikomereka ya groupe shirabo ntumva noja kumwibarutsa kuko ndamukunda hari umukobwa yantumye yavuze ati
niyadodora uzomuhe karibu arakenewe kwibarutsa aragukunda yose ara umunsi bagutora yararavye tumuraguza amazi ikiririmbo fanira vini yabona akantu baturukayo umereno fanira sinzi uwo muntu yopfa yoraba kubw'iwawe rero arakukunda yakuntumye ko intashe yitwa Janine reka ndamuvuge ndaza ashaka kubibona kuko araba akantu gato mutambukije aba yagafashe rero yabantumye ko ndabaramutse we nagushikira ngo ntakene ivyo ku telefone ahora kwandikira kuri WhatsApp atakene ndakubwira ku muntu nuko muramutse cyane yego ndamuramutse hamwe none bahetsagire isawa ntanyabana natwe tureke mwe ndabafata neza tugire kristu nagaze kisho nanje nitwa Haberisoni Dahe inkumi wewe inkumi yo none ko ari umuntu w'umumama kuze cyane ndabakunda cyane umusaza uje ndi umunyeshuri ariko nagukurikiranye kuva kera kandi niwe narinzi uyu narasike namumenye kubera wewe rero ndabakunda cyane narifuza kubabona cyane kenshi ariko ntizakunda ariko imana yakanze akanya n'umunsi twashobora kubonana mu maso muyandi muri make nabyifuza cyane rero nkaba mva mu Rutana gusa ubu ndi no kubw'amashuri ego karibu Haberisoni Imana ishimwe nitwa Climactic nkaba mu Cibitoke nkaba ndi umunyeshuri fana namenye kabera Gina kandi ndabakunda cyane nifuje kubabona mwese muri kumwe narahetsagiye amen amen Smashi amen nanje nitwa Christelle Ndwamahoro nkaba mba kumutakura ariko mvuka imuranze muri komine Kigali Farira vina natangiye kumenya kuri interview ya emission bakoranye na Ozira ko iri kurashinga hafi niho hambere natanguye kwigira ndavuga ati nzoguma ndamukurikirana gushika nze mbone intera yacu nkaguma mbona muguma mutera imbere nguma mbona muguma mukura hari ubundi muntu nakunda kugereranya akina amafilime yo mu Rwanda yitwa Bahavu Janete haciye iminsi namwe ndabona Norasi Karanje ndavuga ubundi barabaye kuzendeje rero namwe ndabagereranya cyane kuko nabo baranyigisha rwose namwe turabashimira kuko intahe zanyu kubyo mukina turabikurikirana cyane biratwigisha bikadukura bikadushikana ahandi kandi vraiment n'ubutumwa bukomeye cyane mugume muhezagirwa rero turabakunda cyane nagaze Kristo Seri twane ibitanga Christabella mu mvuka mu Rutana muri Tirana Christabella muri Tirana Hamba mu Rutana hamba mu Tere ubona tanguye kumenya mu filime Umupfakazi hama niba ndakukunze cyane cyaguma ndakurorera ngomba ndorera amafilime yawe hama hakuno ariko n'abantu benshi bakunda kumbwira we famenya uhaye ibiki Tuje fanyasha amayi nta nuwo ndabona gusa ndifuza kumubona hama yacha muri groupe babize tugire surprise yawe gifatira nzoba ndimo bakaza mubona ari mu bari bwambe arenda bakunda cyane ndangitegereje yisohoka tugire kisi gowe gusoma imisi yazashimye amina hama nambere ndashima Imana bivuye ku mutima nukuri mumfashe muyimpera amashi kuvuga namwe nukuri ni hamashi
kuba mwaje mwihamashi menshi nibaza ko nta muntu n'umwe twari tuzi nanjye nimwe narinzi mugana nawe ndazi hanze hama mvuga nyene mvuga ku bya fani ni kuri nomara nk'umunsi wose ariko reka nce ku mayange jewe kuva nshika muri iki gisagara kuva 2016 niho namenye fani kandi sinamumenye kubera filme canke ibiki naritambukiye nza numva ngo fani heme mumfashe mumbire je turasana fani muvugisha ukuri nimuvugisha ukuri mureke gushikuza urakina filme jewe janje nta filme nyinshi uyu ngo witwa fani murasa nanje ndavuga ati jewe umuntu nzomurondera mbaka ndatangura renda muranda hera ku ibwina makamenye fano wariwe ndamumenye cansanga nyene ndamukunze ndakunda fani ncagaguye ku buryo n'ubu hariho abantu tukakizana kubera fani hari kubera murabona ibintu byagiye birapasa hariho nabo nande twabipfuye abantu twabipfuye nyene turankana kubera fani neza turabipfa nyene ndumva ko twankanye nyene n'ubu ariko ndashima Imana ko itadutetereje icyo nshimira Imana no kure itetereza haleluya itetereza yarabanye natwe nukuri ntudufate nk'abantu nyene babanje yasereca bumve ko tugukunda nk'abavukanyi uburyo umenga nyene habaye nk'ikibazo kuri we abantu nyene twokisanga mu gutaha ejo bundi muri mariage nabwo nategekanije konza mvuga ati kuri nyene nikadande nzoyijana nyene tuyambirane mvuga ati shinga amande ariko mariage kiba ntari ngaha narabikubwiye noneho barabivuganya nyene nuko vugana rero ndaryohewe kuba mbaye hano muri uno mwanya n'ubu mu minsi yeje sibona arindi ariko navuze ati mwana uzumfashe igicoco ni kinshike ariko Imana yabikoze ngaha turi kumwe ndabagumbiriye cyane ndaryohewe ku bwanyu intahe zanyu ziratwubaka ibintu byose biranyubaka ibintu byose turuku pete na kidore nukuri turaryohererwa mapla nkejo murasi nkurejo ejo waratubabaje akanyuma niko kabaye keza naragiye kwifatanya n'abandi uvuga ati tugende tumwibarutse tumukeza uyu fani reka bavuge ngo turanasa ibintu turi nka generation ibintu byinshi nyine usanga turi nawe akurikije umwana ugira ngo w'imyaka 11 na je gwanje wanyuma ni 11 ariko daya rero nanje mfise abana batatu nyene nibagiye kubivuga mfise abana batatu mugu wanyuma nyene se 11 ugira gatatu nzokurikiza hama no kuri muhezagirwe cane sinovuga ngo mpeze ndakunda fani nanoraske ndamukunda ariko nakumenye nagukunda hama no kuri nanjye ndabakunda cyane nari narabyifuje iminsi myinshi rwose byaranse gusa umunsi Imana yabikoze no munsi niho nagiye ku ishuri kubera abanyeshuri n'ababwiye yuko dufise surprise ndabaguma bambwira none baragutebeje ndavuga ati nukuri barantebeje kugira ngo ntahe ngende ariko rero Yesu yabitunze mukomere cyane nukuri inyigisho zanyu ziratwubaka mukomerwe kurirwa neza n'Imana nakoze amina Yesu nashimwe kandi amina nanje ndanezerewe cyane ukuntu mutovyumva nto nabivuga ngo nyene ngo umuntu abitahure bivanye n'umunezero mfise ku mutima ukuntu abeje ndawumva je nyene ariko ndasangije ku munezero wanje ndaryohewe cyane vraiment ku mazina nitwa Dusengimana Siela nkaba mvuka Imwaro Inyabihanga ego gisiti
hama nkaba mba aho ku matafari ku gasoko ka kabiri niga mu 13 ndaheza mu nsengero naho nitwa dusenga Imana naho byane bizogenda neza rero iyi surprise ya Fanny Lavine nayimenye igihe twari mwitora rya irebe best influencer jewe sinari ngaha nenagiriwe promotion ndonka promotion kugira formation muri Belgique hama uri mu diaspora w'umunyeshuri natane amadorari hanyuma ncandagenda muri groupe ndakunda nyene kwandika ibintu vy'amabrage nyene nka braga nabo tuba turi kumwe muri groupe nkavuga ibintu nyene byo gutwenza hama ncandagenda muri groupe cendavuga ati muzoce muzi nyuma ya irebe cetu mutamwo surprise hariho umumama yanjoheye cyane kandi nawe byantumye ndamukunda ku rugezo rwo hejuru ari muri Arabi sinomwibagira yitwa Bera je vraiment naramukunze mu byumve atagaye mu karimwo naramukunze acaraza inbox arambwira ati sister wone wanditse bigenda muri group yego ngurabize mbega ko noraskenga guma ku murongo ku mwanya ndagusavye ngo ndakwinginze ugende ubifute candafuta pour tout le monde candaza inbox tubandanya turavugana turadiskita bambwira ati sawa ndagushe muri surprise yiwe none ndabo yoti mana mwijoro wabikotse agaheza candajamwo groupe turayishusha uwo musi hari 9 Octobre ya hari nara infasa anniversaire yanje 10 hari mu kwicumi iyi groupe ni yake baramenyanye bana uwo musi nari nara infasa anniversaire yanje hama bukero 10 niho twace tuvugana ivyo caranshiramo groupe irashuha mu kwicumi na rimwe irabandanya maze kugaruka ino ego hama na mama wanje yantumye mama wanje wo rero yobasha akunda filme nimworaba ahaguma mbwati nyigisha nyine bandika my day muceretse kuwa mbere urumva we yirwa muhana cakora je my day unyigisha nyine bacandika ati ndamujana kuri YouTube nkamweka akakanu kameze nyine nka fresh kari kakanu ucufyondako tuciwandika M na Y ucufyonda utandukanye uzoshibona yo bakoze una musi norasike ngo yasaba ikigongwe urumva je naho nyene jewe niga science sociale urumva ndabosa cyane mfata umwanya muri ndiko ndiga umva muga naho ntaba nyene naravye film arayimbwira ku murongo avuye muhinga ego nashaka kubaramutsa ntugire Kristo kandi ndabakunda cyane ukora iki ndi amafaranga imuyinga handi ya obere ukora iki mademoiselle murabona hotel kizanye imuyinga kandi afana imuyinga bantumye bakubwire ko bakunda kandi bakeneye imuyinga ikizanye hotel mara wavyumvise yavyumve neza Kugira Kristo kanji jeni nitwa nyumba Trinity nkaba mu Ngagara nkaba nkorera muri bata ndandaza amatelefone ndakunda kuvuga kenshi muri groupe mu shorere nta numwe nyishura jewe nkomeza gushorera ego sha natariwe muko mutwana hama none genda babaza mwe babiri je ni munsi yego cyenda babwira basi ntimunzi twibuze jewe umunsi ikirato kikujya muri ville narabasangiye ahantu muri bamuragura ibirato narabaramutse mugamba numenga ni munshuhiye ntamugana none sawa mwari mwaragize mariage nkaba ndi umuntu yaguhaye intererano kuri rimikashi yitwa Trinity ngo mbugire mariage yavyibaye ariko ico kintu c'ikirato kandi ndavyibuka ko kandi umunsi yantere stress
ariko kweri muze abagabo muratworohereza vuba nk'umuntu uva muhira ikirato nk'igo kiramuye ushitse mw'ibarabara ngo kirata ucukura ukabura ikindi niko twese biragenda nyene umva duhura n'abantu benshi ariko umuntu atabibuka nubona babonye ngaje je vraiment ni kenshi je nakubonye no muri ville ndakuramutsa mugabo umenga siho uburi mugabo ivyo ndabitahura ko umuntu aba afite utundi tuntu ego hama je hariho bimwe waciyemwo nanjye naciyemwo nico cyatumye mvuga nti sinzoguheba mpaka ibintu byose bategura kubera umwanya byancanga nyene nkasanga byase igihe mbihari ryaje narigeze kurungikira ifoto navyimvye amaguru ico gihe bahagomba habikiga basha muri cya gihe muhura bose badakuraba narakurunga ndavuga nti je naragwaye ndavyimba amaguru ndakurungikira ifoto ati ndababaye kuba naje ariko naje ariko no munsi navuze ko biri hose ngereza kuhashika ndabakunda cyane nuko tubire Kristo nagaze Kristo je banyita bugegene zawushia haba ndi mama hana nje bazomwese ngaha muranzi nenda kandi nta numwe atazi kwizina rya mama hana hama tiwe bashaje sinovuga ngo ndi n'umufana w'aba bantu sinzi n'ibyo ari byo byarancanze ndarengeye kuba umukunzi ndarengeye kuba umufana sinzi namwe akazina mwontotsa ko noba muri ndavyibaza ngira nico hama jewe hakuru nakunze filme za Fani mugabo nitwo dufana Fani ubu two dufana solution cup kubera burya baramaze kuba ikintu kimwe Fani yarakina filme tikanyigisha ibintu byinshi bitandukanye biragira yaho nisanga umenga mbere noza tukibanira nukuri Fani yatwigishije ibintu byinshi cyane je nta kindi mfise novuga kirenza kwivyo no gushima Imana kuba twashoboye gushika ngaha kubw'urukundo twese tubakunda kandi nta muntu yizanye atazi igituma yaje yibaza mu nyuma tuza kubabwira igituma asante Maria ndayigete bamwitenga kavukana na Clarisse kavukana na Clarisse Clarisse wa Figo Bofrandi ndamubona ngaha nkaba ndi umufanzi wanyu ndakunda solution cup ndakunda cyane Clarisse turagukumbuye Anita ingo ngaha ingo uvuge ngarutse yaje presentation ivyo ukora naho uba muri kamera itanze mugabo y'umurahanga jeni twanita Shimirimana ndi mu psychologue clinicienne hama umuganga mwise muri mu by'inyifato nangire naje ego icoce barakizi hanyuma yego ndi umukunzi ndi umuvukanyi ndi byose umuganga misete hama ndi umwigeme kandi ndi kwiso wewe ndaguhaye 5 minutes ngira sindayishikana nitwa Bernadette Sbiros kwizera waruzi Sbi hama ndi umwigeme ndi umunyeshuri muri master administration gestion des affaires hanyuma naje mvuga Igitega niyo nsanzwe niga hanyuma bavuze ngo mvuge intahe bon ndacitse kuguru mwabibonye gusa ntavyo mwome ntiboneka hariho akantu k'impinyanyuro Imana icishirako hanyuma barandashe la famille nkiri mutoyi mugabo barabinteye inkuru abasigaye naje hari ibyo nibuka sinari mutoyi cyane hari ibyo nibuka mugabo urumva muri sangi nacitse kuguru kwera bandashe urumva Imana ishimwe twari abantu 200 barenga ko gatoya mugabo nshobora kuba ndi umwe yarokotse amashi basikiri urumva rero ko jewe nasigaye kugira nirira ibintu nico gituma navuye Igitega kugira nze kuryoherwa mbona umuryango nkunda
nyene filime apare yo kuraba filime murazikora filime zisubira zikagarukana kandi kantu mu muntu kakavyuka rero jewe nkunda solution couple nyene ndayishuhira nyene nkuko bakunze kubimbwi rero mbayeho neza merewe neza waza kuraba abantu nzeye rino jambo abantu mugendana ubumuga vraiment mwige kuryoherwa n'ukuri niko biba bitese nk'ubuje nambaye ibitenge ni ryambere numvise ngo tuzambara ibitenge ebana candashu ati jewe merci ibisigaye twamwe dushima Imana kuba biri kose jewe ndahiriwe kuko namugaye ndi umwana mugabo umugaye ukuze bagenzi ntibiba byoroshye rero kumugana ni mu mutwe ntacyo mwari mwabonye gusa papa yandumye ubundi je ndazi ko bose batari babonye barazi ko ari agafyeri nyene ndiko ndagendera nuko rero bimeze tugire Kristo kandi uri mwiza ndi mwiza merci Seigneur Ziko urashira Brandine, urafise akari kajambo ariko umuntu tumukomera amashi Vuge Yesu nashimwe kandi amen burya nabyo dusigaranye rihambaye cyane kuko niryo ngo niryo tudashobora kurira ikori niko numva abantu bavuga nukuririra kazi hama rero je sindi uvuge ngo ndumufana cyane wa Fanira Vine je Fanira Vine namumenye kubera umwana wanje narabimubwiye urumva hariho igihe bagwanira ntunze telecommande ya televiziyo nkavuga nti none nibiki nkaca ndabatandukaniza ati ushaka kuraba iki umwana wanje mukuru akavuga ati ashaka kuraba filime ya Vanilla Ville mugabo imisi yose tumwankiye akarira cyane nkavuga nti uwo muntu nibiki ndatinda w'imyaka ingahe yarafise hari nka 5 ubara kwije 10 hama haragera igihe nanje mbaye interesa no kuraba Vanilla Ville cyasanga ni gitangaza ndavuga nti burya inzira z'Imana kugira ngo ushobore gukira umutima wawe ni nyinshi cyane kuko je filime ziwe nasanze zinyubaka cyane cyanda zikunda cyane umunsi umwe tuca turahurira ahantu ndamugira nti ndagusavye vraiment twifotozanye kugira nereke umwana wanje ko nabonye Vanilla Ville nibaza ko utavyibuka nyene mu ngabo rero gashafani burya iyo umuntu abaye intwari urambika igitsibo buri kintu cyose ukora utegereza kuronka agashima iyo duharanira ibintu vy'Imana tuzambika igitsibo mu ijuru nagenda ndakubwira ko ata musirikare ashobora kugwana ngo abure ipeti iyo ugwanye utegerezwa kuronka igitsibo c'ikamba wahabiye jewe rero ndavye inyigisho zawe kwizina aba bantu turi kumwe mu yindi groupe tugize mugabo jewe kwizina ryanje n'umwana wanje Rohita nazanye igitsibo vraiment navuze ni kuri jewe sinogenda kujya kandi urumva maze kubona amafilme yanyu naciye sanga mutware wawe vraiment ndamuzi mu cibitoke bica birampimbara cyane imyaka myinshi nukuri urumva ko Imana yagenjeje ko bigomba nyene kugira ashobore kubamenya nagira nsabe banzanire igitsibo ego ndakwibarukije kandi ndagukunda cyane uragakira twese usubireyo niko bahora numva bavuga ego nanorax urumva sinogenda ntamukeje ndagukeje vraiment muri umwe adosonesha kwikanzu nawe ushigira ishati baracavyemera abagabo rero ndanezerewe shaka ni wowe ndagukunda cyane ndagukunda merci bon sawa mugani wa muda tiyam ego ndamubwira gose mwadufotoye akara neza ariya nakunda ko bafotora urahakana merci okay sawa sasa mwatwandanye bako buriko burira arimo avuba duhuga waduserukiye agomba sigature ngo ijambo ry'umunota umwe mama pasa ari sigature hama tuje tuvuga ibindi bikurikiye ndabaramutse mu izina rya Yesu hanyuma mpagaze hano kugira ngo mvuge bimwe mu byatumye tuza hano icyatumye tuza hano ca mbere ni urukundo
dukunda umukunzi wacu Solution Cup. Imana ishimwe cyane. Mvuze Solution Cup muba mwakomeye amashimana. Yes. Ikintu rero gitumye dukomera amashimana turiko turaraba iyi couple ni sinzi ko novuga hariho amakouple twigeze kumva ngo ntuze ngo za Romeo ngo nabande bakadusigira ibintu by'ibicapu tutanabazi ariko kuri iyi ncuro twarabonye couple ishobora umva kudushiramwo ibicapu byuko urukundo gukuri ruba. Imana ishimwe cyane. Hanyuma aba twese dukoraniye hano si jewe ndigitangaza jewe wanashaka no mu byo nkora sindi umuntu akomeye mu gihugu cy'u Burundi ariko Imana ingiriye ubuntu kugira ngo twegeranize hamwe amajambo yose twari kuvuga ndababwire iri rimwe. Aba bantu twashize hamwe umutima w'urukundo tubafise ko turavuga ngo tugomba kuzoja kwifatanya nabo. Ndibuka igihe twari ko turakora ibijanye na bride shower mbaze kubona uwo mumama yibungenze naragiye ndabaza bamwe mu bo twari kumwe kijya gihe ndabaza ati none ivya surprise ya welcome baby ni ryari bakambwira ngo jivyo ntavyonzi ariko Imana ishimwe yuko aba bose twashiye dusanga duhuje iciyumviro kimwe cyo kuza kunezerererwa umugisha w'uru rugo. Imana rero nihabwa icubahiro. Turashimiye Imana ubwa mbere yatumye bikunda. Twebwe ubwacu ntivyari gushoboka kubera ijambo ry'Imana rivuga ngo ikintu cyose ciza kizanana ku Mana. Nta mugambi mwiza uva kuri Satani kandi nta muntu numwe yokora iciza atagikoreshejwe n'Imana. Nico gituma iyo hariko harategurwa ibintu vyiza Satani aza kuvyivangamo. Umaze kubona Satani ariko aravyivangamo menya ngo ibi bintu biri mu Imana. Igihe twabona Solution Cup bariko barayigwanya bavuga hirya no hino imbere ya mariage naravuze ati ibi ni confirmation yuko iyi couple ishigikiwe n'Imana kubera ko couple Imana itarimwo Satani ntaco yoyigwaniriza. Imana ishimwe cyane. Rero natwe turashimira Imana ko byakunze tugashobora gushira ivyiyumviro hamwe hanyuma tukaza. Ikintu ca mbere cyatuzanye twaranezerejwe n'urugendo rwawe rwo kwibungenga Imana ikagufasha ukibaruka amahoro. Tuvuze ibijanye no kwibaruka sinzi ingene cyane yumva mu mubiri mugabo mwumve ko kwibaruka atari ikintu coroshe. Nukuri kwibaruka si ikintu coroshe. Bivuze ngo nimba wibungenze hanyuma ukibaruka si ubutwara si amafaranga menshi ufise ni Imana yakugiriye ubuntu kugira ngo ntugwe kuri kajya gatanda ari kurokoka amahoro. Rero nagomba ndababwire ngo turi hano kugira ngo dushimire Imana yakoze igitangaza. Igihe Mamalao yasohora ijya aye ya ntuzeya ijya slam my god ijya slam yatumye nkora amaso zicanibuka igihe kimwe nari fisinda nguma niteze ngo uyu munsi ndavyara ejo ndavyara nkumva ndarushe nukuri nteje kwiraba ijya slam navuze Mana fasha umumama yibaruke ngiheza kubigira ngiheza umva gufata narafashe umwanya ndasenga hanyuma ntaye telefone ngo ndamwandikire ngo byukuri Imana igufashe wibaruka amahoro nza mbona batanguye kuvuga ngo yibaruke avuga ati bya bintu rero biri seri. Rero Imana yarakoze yatubereye serious ikaduhujya mwana. Hari ababivuganye numenga ni kubera abandi bose babivuze ariko n'umutima wanje wose hamwe n'abandi bose bari hano turashinga intahe twemeza ko Imana yadukoreye igitangaza. Muri aba bari ngaha hari abantu basenga ndazi ko utari waribagiye gusengera ujya mu mama bivanye nuko umuntu ukunda ntibikunda kureka kumusengera. Rero twarasenze Imana ntitwovyirata ariko mu masengesho mako umuntu wese aragira ati Imana udufashe umukunzi wacu azibaruka amahoro. Iyi groupe yari maze gihe kinini ariko Imana iradufashije noneho intuze ya misi yacu irabayate ibicubahiro k'ibicimana. Rero twaje hano nk'abantu twaje twiteye iteka Imana ishimwe cyane kubera ko ikintu ca mbere twiyumviriye ko Solution Cup nabubahwa bacu. Burya umuntu wa mbere yubashwe mu ngo n'imiryango numukwe sibyo
umukwe ashitse mu rugo haraba alerte rero twebwe twaje umukwe wenyene niwe bahora baha impene yambitse ibitunguru mwayiravye okay ibi ngira ntibaza kubishira mumva barisi iryo rero twayizanye nk'ikimenyetso c'ukubaha iyi solution cup mwumve ko tubaha agaciro nkako twoha umukwe wanje nkako uwo ari we wese yoha umukwe wiwe amen twavyimbiye rero ati kubera agaciro tubaha tugomba tubahe iteka nk'iritega umukwe nico gituma twazanye ijya twani tuyita impene twe ni nk'inka tuyibona nk'inka iyo aba byakunda twari kuzana inka ariko kubera uburyo nyene aho tugeza ndifuza ko ndizera ko mu minsi iza mu myaka iza tuzora dukora surprise tumuhinga warakoze cyane kumuhinga ukomera amashino rasketball kajya kantu kari nitowa roho nikasema mana hariho abagabo bazi gukunda kwera ego kandi imana ishimwe cyane by'ukuri abagabo bacu baradukunda kandi namwe mubera icitegerereza abandi bantu benshi rero twaje rero kijya ikimenyetso cya mbere cyuko tububahira ico muri cimana yabagize ndubaha umuhamagaro wo ku buzima bwanyu ujanye no gushikana inkuru kure aho aho abantu batari kumenya ayo makuru mukashikana kure message rero imana ibahezagire cyane twaje rero twaje twiteguye mu byumve twaje twiteguye twaje tuje kugira ngo twage nukuvuga ngo umuntu wese ngaha yaje afise umutwaro wo kubabona munezerewe wo kugira ngo munezerwe mwumve ntitwaje rumba ngo mutubone ko turabafana banyu oya ntituri n'abafana turabakunda twaje kugira ngo tugaragaze urukundo tubakunda hama namwe twumve ko twobabona munezerewe biciye kuri twebwe imana ishimwe cyane reka rero Anita ashike ngaha kugira ngo adufashe abashikirize ututuntu ngaha rero ngaha ikintu ca mbere umumama iyo yibarutse muhaguruke umumama iyo yibarutse reka mbanza mvuge kuri iyi ntuzeya umumama iyo yibarutse kubera ibise biba byamwishe umubabaro mwinshi yagize akandwa n'agahuzu ntabyo muzi inkumi ntabyo zizi ariko umumama akandwa n'agahuzu nico gituma twaciye twiyumvira ati Mamalao umukunzi wacu arakwiye kwambara bazerishe imana imuhumugisha komera amashimana ego nukuvuga ngo yarasanzwe azambara mugabo muri zirya nyinshi afise natwe abakunzi biwe dushize mwiyo kugira ngo tumukandibise imana imuhumugisha cyane hanyuma reka abandanya ahagaze ntacyo hanyuma ikindi nagomba ndababwire kugira ngo umugore w'intwari kugira je shobora guhagarara ngo mvuge ngaha nuko mfise umugabo umutwe anshigikira kandi ndahantu ntopfa urumva mba numva nyene ko nuzuye kugira ngo Mamalao ashobore gukora bijya bintu byose afise inkomezi nukubera Papa Lao ari ngaha Papa haya ari ngaha rero nawe nitwamwibagiye nawe nyene turagomba kubona nezerewe biciye kuri twe urashaka gukomera amashimana ko bikaze bebe nawe nukuri uwo mwana turamukunda jewe nukuvuga ngo benshi bavuga ngo nigende tumurade ngo iki je ntaho no mubona kizima twabonye ababyeyi biwe kandi kandi tukaba twumva ko akomeye nawe nyene twamuzaniye agakado kandi yumve ko nawe nyene tumukunda umwana asante urukundo rw'abakunzi ba mama wiwe na papa wiwe asante amashimana cyane
turimo amafoto ni ukuvuga ngo turafise n'akandi kantu umuntu yibarutse abakeneye kuguma amesura hirya no hino twazanye n'agasabuni kandi rero ako gasabuni si akantu gasanzwe ni agasabuni k'ababosi iyo si ibintu bya gifuranguwo ni ibintu by'ababosi kubera ko turabubaha nk'abantu b'igiciro kuri twe aha hantu rero naho hariho akantu kadasanzwe burya Mamalao si umuntu akwiye kurya umuceri witwa kigori turabye n'ukumwubaha tumwubaha twaje twitwaje agatanzaniya urabona ko nyene amara iminsi ariko arikanda by'ukuri umuntu yibarutse abafite inzara nyinshi amara iminsi ariko arikanda twaje tuzanye n'udukoto kugira ngo tunezereze umubyeyi tumukande kandi bigende neza turanezerewe rero ku bwabo Imana yo mu ijuru ibaho umugisha cyane amina hanyuma bibandanya kuryoka vuga ati biraryoha cyo rero aka kantu reka je nanje ce ndabaha ndakabaha kugira ngo ijya foto kandi igihe kimwe barigeze kufotora kuri pride shower abantu benshi baramvuze ngo gisagara ngo twakubonye ngo muri kumwe na Sente beniye batera inkuru gutyo nibaza yuko mudushimira utwo si uburyo burebure twari dufise rero mudushimira utwo niko tungana ariko turizeye ko tuzogumaho kandi tuva mu bwiza tuja mu bundi ikindi gihe tuzosanga turiko turakora ibintu bininiya Imana yo mu ijuru ibongera umugisha cyane amen okay kugira tunyarutse shira hamwe twicare Yesu yabikoze ibintu ni Yesu yabikoze turanezerewe Okay. Asa muri Okay, murakoze. Ofete kubera ndabizi ko tutegereza gutama ndabizi. Ngomvye tuze kuja muri yo mudi mu nyuma. Turasirimba mbe nta muntu yabazanye ingoma mbe dayitire he. Ariko turabashimiye cyane sinzi ko hari irindi jambo abantu baba bazi indimi nk'uyu mwene data azi indimi hari ijambo ri hejuru ya merci niryo nayi gukoresha uno munsi mwumve ko tubashimiye cyane rero nko kwikomera amashi icambere kwa muri abantu b'abadamu mukagira groupe nicerekana yuko abadamu bo batarusake bakigira ariko ndibaza mwa mwarashwanye abadamu boreka gushwanya nta na rimwe nta na rimwe reka mama pasta ni wewe ari mama pasta ni batabesha so turabashimiye n'ukuri muri abantu bikimaze cyane burya naho twaba twapanze kubihebejo mugaca mutwankohaja gutya byotuma dukomeze nukuri jewe nk'umushinga ntahe ndabishimye narigeze kwiyumvira yuko umugore wanje kubera gufuha kukuntu bamukunda no mubwiye ati bireke ureke gukina ariko ndabona yuko abonyitwarira mu benshi rero
rero imbere yuko dutamba canke dushima ndabona ko dufise amashimwe menshi nukuri ndabashima umwe wese mu kibanza ciwe ariko cyane nshimiye n'ababarungitse ndazi ko mufise abatware burya biragoye kugira ngo umugabo akurungike atazi yugiye nabone ndabashimiye abagabo ntidukunda gushuhira ibintu ariko ari gihe rimwe tubiraba twinyegeje rero nabajya baraba biraba binyegeje bumve ko tubakunda ariko kandi ntibinyegeje barinze barungika mwebwe nuko baje turabakunda ariko nawe turakeneye aba preza kweri kuba nta muntu w'umugabo harimo fiko nawe nta bugabo murabona afise n'umusore rero turakeneye abagabo kugira ngo kumbere bigume bifise inguvu hama Imana ibongereza aho mwakuye ndasenga ngo nsaba Imana ibongereza imigisha Imana yacu Imana idatetereza ibamara ubukene bwanyu Imana yacu ibaha izina rikomeye ibagire barurangirana mu miryango yanyu no mu gihugu cyanyu ariko kandi Imana ibibuke aho muyikeneye hama ivyo biganza vyanyu vyatanze bino bintu uwo bizokora ko wese azokire azoronka umugisha mube amasolution mu miryango yanyu mube amasolution mu bagenzi mube amasolution no mu gihugu kumbure ntitwasubira kubonana reka mene nibangana he bwavuge turi mu gusubira kubonana vuba nazi yuko atari karakina film ariko tumukigira lancement ya film ari karakora kimwe ndabakeneye mwese s'il vous plaît ndabakeneye mwese muzoze tuzosubire guhura ino groupe ntimuyisambure mwe muyigumana ukwanyu muzoze ari groupe sivyo kugira ngo tuzobona abantu twari kumwe rero muvyumve yuko atari karahagarika gukina film araza kuvyivugira nasivya binda ca mu vyo kurira ngo mbe ndabivuge jewe nkiri muzima ariko ubu ntakirira nejo ntiyarize pe ntiyarize rero muvyumve yuko tunezerewe kandi mutwankohaja ntitubaye ankohaje cyane kubera ibi mwazanye naho navyo nari vy'igiciro kinini ariko kuba presence burya umuntu aje shana ikintu gikomeye kweri nuko ukuntu bigoye urabona abana mwasize muhira akazi nibiki mukavuga mutereka tugende nukuri muri abantu nimwe famille dufise Yesu niwe bigeze kugira ngo bene wanyu baragukeneye acavuga ngo bene wacu naba turi kumwe burya mwege muri bene wacu mwabivuze ntimukira abafana muri bene wacu ndabizi ko muri benshi iyo tugize ikibazo muhora muvuga ati mukadusengera hariho ama message muha tubona hama mutwihanganiye ku gihe tutaratwishura ibaze muri mwege umuntu azoba afise umwanya azoca ambwira ndamuhe telefone yanje ayirigwana azoca abona yuko atari kwishima ariko hari igihe nyene umuntu atokwitaba ariko nagomba ndabwira akantu umuntu azoba afise ikintu yumva ati iki ndagikeneye azohora aca telefone nimero mwese murayifise n'ijya nyene ipasi nawe uwo telefone ukambwira ati fani bimeze uku nuko aca yishura peri sanzwe kandi muratera inkuru nawe na mente y'igihumbi ntiwo yabura ukamubwira mbari minota 10 aca yishura kandi mukavugana neza rero mubonye umuntu atishiye kuri WhatsApp ntiwaza no kwishima kumbura uvuga ati babantu twarafanye tubashira hejuru bure basige batatwishura namwebwe ndabaye telefone yanje ntimo kwishura ndabizi ahubwo mwewe umuntu acavura gose ko mutarabona babandi babatuka mwoca mushavura gusoma mvuga ati jahi rero muvyumve ko tubakunda bivuye bwina mu mutima hama nahaguruka shime hama tuje tufata agafoto sivyo hama umwana ndaza kumubereka ariko inyuma ya kamera sivyo Pesa shiyo kurangurishije sindonka ivyo nza kuvuga nifashe ariko numva biri kubiranga tokapi sinzi icyo novuga kuko nagumye niyumvira ati mana nigikije noba narakoze kugira ungire umunyamahirwe nk'uko sinigera menyera abakunzi banje kuko buri gihe munyibutsa urukundo rw'Imana munyibutsa imbabazi z'Imana n'ubuntu bwayo naco narindi ngo ngire abantu ibihumbi bashobora no kunzira
bashobora kunkunda nk'uku yaho hariho n'inshuti zanyu n'abagenzi banyu babatuka ku bwanje cyangwa babanka ku bwanje ariko mugakomeza. Imana ibahezagire cyane. Numva bise byinshi navuga ariko ntibikunda. Gusa numva ubwoba bw'uko kuntu mumfata, bw'uko kuntu mwiyumvira, avuga ati Mana ishoboza, ndagusabye umfashe bano bantu banyizera, bano bantu bankunda, sinzi ndababera igitsitaza ngo ndabahemukire, biyumvire ati bafashe inzira atariyo. Murabona ko ndi na muremure, sinari nkwiye sinavuga ngo ndi umuntu aboneka cyane, yari akwiye gukundwa cyane, kugira amajambo cyangwa kugira ibikorwa byokundwa n'abantu babubahwa nkamwe. Ni Imana yonyine, ni Imana yonyine, kuko ndibuka ko nasaba Imana ati Imana nzumve nanditse igitabo, kubera ko numva ko atahantu noronka ho kuvugira uretse kwandika, basi abazosoma bakazosoma. Ariko kubona mvuga cyangwa nkandika filime nkakina, mwebwe bikabafasha mukabimbwira nkiriho, sinumva n'ukuntu nabivuga n'ukuri. Mwagiye muvuga amajambo menshi, hari uwashikuje ngo bo kwandika ngo nka kurya bandika ba Esther bo muri Bibiliya, mu mutima ncamvuga mu izina rya Yesu. Kuko je n'ukuri ntaco ndi ndasanzwe uretse Imana ikomeye iyo inkoresha, kandi nifuza ko ibyo nkoresha ibirushirije. Namba yaremeye ikankura mu mwobo aho mwese mutari munzi, aho nagorewe, atanumwe yobona amarira yiwanje, atanumwe yokwipfuza kumbona. Sinzibagira umuntu nigeze kwandikira igihe kimwe ndamubwira ngo nukuri ndagukumbuye, mva nshaka kukubona. Uwo muntu yanyishuye ati sindakunyotewe. Ariko uyu munsi kubona abanzi abo nyine mu micungararo yose ku isi, mu ntara zose, bumva bafise inyota yo kumbona, bumva bafise inyota yo kumenya ivyanje, nukuri nta kindi cyo bikora atari Imana. Mbabarira abo ntahora nisha mu message nk'uko Shere yabivuze, ntavyo noshobora kuko ni benshi cyane. Namba mubona muri ngaha munganuku, hari n'abayandikira mu ndimi ntumva, amashuri si menshi, hari n'abanyandikira mu ndimi ntatahura neza, bari ku isi yose, sinoshobora kubishura mwese. Gusa Imana ibampera umugisha kandi ibakoreshe iby'ubutwari. Maze iminsi mbona abantu baguma baza kunyibarutsa, nkiyumvira ati Mana nukubigira neza. Nkacangira kumbwira urwaruka runyumviriza, bankunda, bankurikirana, nukuri mwirinde kandi muzosaba Imana, namwe muze mwibaruke, hari abantu baza gutera impundu, kuko twaravyaye abantu bagatera amabuye. Ariko ubunye kubona naravyaye mugatera impundu, Imana ishimwe kandi acenda y'umushimiye. Rero urwaruka mwirinde byo bashuka, Saint Valentin ntizibahende, ariko musaba Imana kandi Imana ibagire neza, namwe Imana izobahe ingo nziza, Imana yishimira, aho muzibaruka bakaza kubibarutsa. Ariko kandi abamama murana ko mu nkunda muri benshi, sinifuza kumva umugabo yo kwidoga ngo Fanira Vina yatumye umugore wanje aba intumva, cyangwa ati Fanira Vina yatumye umugore wanje aba ashaka kugira akagarara. Ndabasavye mugaragaza ishusho nziza, kuko murumva uko mutukwa jewe cyangwa mugashimirwa jewe,
abatware banyu babonemo ubuntu n'abana banyu ariko cyane n'Imana ibishimire. Icyo ndabasabye ni ukunsengera buri munsi. Umuntu arategwa na byinshi, yaba mu mirimo dukora, yaba mu buzima tubayemo, yaba n'akahise karashobora ukibuka nk'akantu ugasanga kakuzi ukundi kuntu. Icyo ndabasabye muze muransengera, musengere cyane. Hola, hola, my people. Nitwa Nijimbere Violette. Mbaye Bubanza ku Muzinda. Uyu mwanya tuvugana ndi kwa Fanny Ravine. Ewana mwahabonye niko hapa nashitse naje kurera umubebe. Ewana n'utwazananye munatubona yitwa Divine. Alias Mama Best. Sawa mugira umugisha turabakunda mwa Hola my people. Ni kuri solution couple. Solution couple. Kwa Fanny Ravine na Nolaske ubu harimo na haya ataha. Izina ni Rinyamerika ameshezana. Izina ni Rinyamerika sije ngaha i Burundi wacu. Twaje kuraba umunyamerika. Habona hemwe ndi kwa Mamalao. Abantu batarahabona. Ari kwa Mamalao. Gusa avuze ngo mvuge buke umubebe ntarikangura. Avuze mvuge buke. None ari Gitega nabaserukiye. Igitiji oye. Abandi basha ni mu baserukiye intara zabo Bubanza. Hola my people. Mumeze neza. Yewe nawe ni Kasinzika Dative. Musanzwe muzi kuri Danidor. Ino sanga wanace biteka n'Imana gushika mu rugo kwa Fanny Ravine. Muri solution couple. Nguje turamubona hajya. Tukaba twaje kumwibarutsa. Murabona nyine ko twace biteka kandi turanezerewe cyane. Hama nkabandi umunyengozi niyo nazananye. Ndakunda cyane. Sawa. Haba nanje nkaba ndi umumama mba muri komine Rugatsi muri zone Muzinda nkaba ntuye ku Muzinda. Yego hama naye ndanezerewe kwibarutsa umubyeyi Fanny Ravine, umubyeyi akundwa n'abantu benshi, afise impano itandukanye, turamukunda cyane kuko turabye iyo twavuye tuza kuraba umubyeyi n'ibintu bitangaje cyane. Hama nanje nkaba nezerewe andi mu rugo kwa Fanny Ravine, mu rugo kwa Mamalao. Yego Imana ibimukomeza imwongere inkomezi biraturyoheye cyane. Wow, I'm fine. D'ailleurs, je suis très excitée d'être ici sur la meilleure actrice et le meilleur acteur, Noras Kezman et Wimana Faxine. Je suis très heureuse d'être ici avec nos amis, nos fans de Solution Couple, Solution Family, Unstoppable Family, Unstoppable Couple. Ndabakunda cyane, ndanezerewe cyane. Ahantu turashika ngaha hane andi mu muryango bakunda kumukubitira amasiripurize. Aha ni muri ya ntebe akunda kuba yicaye yemwo iyo agize planke. Aha rero numva ndyohewe cyane. Uno munsi numva ndi mu bicu. Numva ndyohewe cyane. Yego hama Umunyabujumbura mba mu Gihosha ndaserukiye abantu bose bamukunda. Yego. Okay. Je suis très content. Thank you so much. There is another one.
Hello my people, nitwa Diane Muranzi. Aha ndi mu rugo kwa Mamalao kwa Fanny Lavine na Nolaske. Twaje kubibarutsa kubakeza. Hama abakunzi babo mutahabaye mwihangane twabasaba kuza muragira subscribe na s'abonner na share na commenter kuri filme za. Oya mama pasta, mwene kuita mama pasta. Mama tajija mwe donera. Fundurura. Imana pasta shaliwe ba. Bande. Joshika wino ijururika bimapuro ivyatsi vyose bakabigira amakaramu y'abanditsi ab'isi bose bakandikako ivy'urukundo rwayo nibo biheza nivyo kwikwako wino niyo yoshira mbekurukundo w'Imana yacu rwogereranywa n'iki mw'ijuru mwami sindibasiba kwama baruririmba. Turagushimiye Mana y'ububasha Mana y'ubushobozi, turagukengurukiye kuri kumwe natwe, turanezerewe kuri Mana yacu kandi uri Imana idatetereza, uri Imana kibirengeye kizima utandukanye n'utundi tumana turi twose, uri hejuru ya bose, uri hejuru ya byose. Turagushimiye kuri uno munsi mwiza waduhaye kugira ngo dushire gukenguruka no kugushimira. Wakoze kwa banyi natwe papa, wakoze ko ibyabereye ngaha byose ari kugira ngo tugishire hejuru, ariko amazina yacu ntabarewe hejuru, ariko ubandanye uduzwa gose. Urakoze papa kubw'umuntu wese yashitseho hano hantu. Ndasenga na turavuga ngo ibibazo byiwe birahera mu izina rya Yesu. Uwashitse ngaha afise ingorane zirahera, uwashitse ngaha afise ingwara irakira. Bano bantu amadayimoni arabatinya, aho bari nta ngorane nimwe zihari. Mu izina rya Yesu Kristo ubukene buriruka, ubukene mu vyiyumviro burahera. Ndasenga ko imiryango yabo imeze neza, babanye neza n'abashinga ntahe babo, abana babo baramenya mu ishure kandi bafise indero. Papa uri Imana
tutigeze tubona itumaramaza n'umunsi n'umwe n'aba bantu ntibazokwigira bamaramara n'umunsi n'umwe turakengurutse ko uno muryango wawushize kugira ngo dushobore kwakira abashitsi b'icubahiro nk'aba umwe wese ahari umuhezagire umwe wese ahari umukize ikintu icyo ari cyo cyose papa ubane nabo bagenda ubane nabo igihe bazogarukira natwe usigare nacu uri imana yacu uri imana ikomeye kandi uri imana y'igitangaza urakoze ibintu byose byabereye ngaha kubwira ngo tuduze izina ryawe hejuru urakoze ni kubw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo bisenzemo amen. Umuyaga ni Frank Fica isso, muito! Olha!